tugire Kristo. Nakaze Kristo. Tugire Kristo. Nakaze Kristo. Urahora ameze neza. Turashima. Rosine urameze neza. Yego. Mani bamugisha mwese. Amina. Nuko bakundu wa mukama mwese aho nyene muri ku mpande zine z'isi. Ndabaha ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana aho tugomba kuganira n'urwaruka ndetse n'ababyeyi namwe kuko tujya gusanga twese bituraba tuganire dushingiye ku kuri kw'ijambo ry'Imana tubone kwiyubaka Imana yubura ubuzima bwacu tugira agahimbare mu mibereho yo kuri iyi si. Hatumiwe umutima wawe n'umutima wanje. Mbere yuko tuduga ku ijambo dushingiye ku bibazo cyane cyane ikibazo cya mbere cy'inkoramutima cyabajijwe n'umwana w'umusore yitegurira kubaka urwiwe. Ndabahaye ikaze kandi nasabye ngo umutima w'Imana acikire yongera murikire ubwenge bwanje, ubwenge bw'uyu muvukanye turi kumwe ndetse n'ubwenge bwa Rosine kuko nawe ashobora kugira icyo atubwiye. Byongere bicikire ubwenge bwamwe bwe mwese muriko murabyumva kugira ngo nico tutokuzuza ngo dutsimbataze ariko kiri bugirira akamaro ubuzima wowe uje kucyuzuza cyane ugitsimbataze. Ariko ko atacyo twokora tutasenze ngo gikunde, mu nkundire tubanze dusenge, tubanze twiragize Imana iduha umugisha wo kubana nayo kuri iki gicaniro cy'inava ya ADN ya studio Restaurant Komera Kristo ni muzima irushirizeho kunyura mu buzima bwacu. Dawa twese byagiye mu ijuru, wowe uri se w'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye cyane n'umutima wanje wose n'ubwenge bwanje bwose n'amagara yanje yose ko turi kuri iyi saha turi bazima ku bwawe. Mukama ntabwo ari uruhara rwacu kugira ngo tube turi bazima, ni kubw'impuhwe zawe, urukundo rwawe n'imbabazi zawe. Ndasabye ngo amaraso meranda ya Yesu Kristo Yesu ubuzima bwacu duse muri uyu mwanya tubone kugira agahimbare, agahinda kimuke, tugire umunezero, umubabaro uhunge, tugire urukundo n'igikundiro, urwango, amahane, imiryane, umushiha byose bive mu buzima bwacu. Amaraso ya Kristo naduha amagara meza, amaraso ya Kristo nawe uduha ubwenge n'utubwisigirwa, amaraso ya Kristo natwuzuza urukundo n'igikundiro, amaraso ya Kristo nadutandukanye n'icyaha kuko kibyara icyago. Turasabye ngo umucyo wa mutima mweranda uzumurikire umwe wese muri uyu mwanya mwiza wo guhindurirwa amazina, wo kuguruza ikirere cyiza ubuzima bwacu. Kandi Mana mutima mweranda uzana umucyo wirukana umwijima, gutyo mu izina rya Yesu Kristo uwo duhuriye kuri iki gicaniro yaracanganikiwe agira ubuzima bwiza, uwo duhuriye kuri iki gicaniro yarababaye akira umubabaro, uwo duhuriye kuri iki gicaniro ataranezerewe ahabwa umunezero, n'utarafise amagara meza ahabwa amagara meza mu izina rya Yesu Kristo. Niho nsengeye naturi neza kuri twebwe twese ubwoko bw'Imana. Amina. Nuko twongere tugire Kristo, naganze Kristo mu mitima yacu. Theodosi Yesu ashimwe. Amina. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amina. Nagira abacu bavuga ngo Yesu ahimbaze. Byose ni nini? Byose ni Amina na confirmé. na Yesu ahimbaze ni ajo. Amina. Okay. Nuko rero mfise ikibazo cy'amatsiko cyabajije n'umwana w'umusore arambwira ati mama Komera Kristo ni muzima undi nyigisho twigisha kandi ishima impanuro y'urwaruka, ariko mfise ikibazo rero yambajije numvise nokigungana, numvise no kiganira namwe mukagira icyo mukivuze ko kumbure niba deba bijya koroha yuko itaba dictature dutorera inyishu amwe. N'umwana w'umusore turi mu kwezi kwa kabiri azogira mariage mu kwezi kw'indwi, deja programme
aba mu gisagara cya Bujumbura, umukozi we akaba mu ntara ya ruguru, nayo intara zamaze kwaguka Kamembe, wowe nari ngaho mu gisagara cya Bujumbura. Rero ngo yamaze kwereka umugeni wiwe, abakozi b'Imana barabambika n'impeta yo kwinjirana mu rukundo, kureshanya fiançailles. Sinzi ko ariyo dote nabwo nzi mu protest uko babigira, cyangwa sinzi urumva babuza abakozi b'Imana se katari katolika murambika n'impeta kuberekana mu rushengero. hari impeta bace bakwambika? Oya, nta mpeta bakwambika, gusa barerekana ati aba ntibakiri muri copinage, ati bari muri fiançailles. Donc kubera ko ku bantu bakijijwe copinage ntiyemewe. Kubona abantu bari ku mapiriye, ejo akakubona nuriya ni ibintu bitemewe bisanzwe muri eglise. Nubwo muba mukuze, iyo ukundanye n'umuntu urabiprograma, urabivuga, hama bagaheza bakabyereka ishengero, atu peut-être mba n'umumega bavuze ati ubu ntakiri ku isoko, uyu bari kumwe na naka, kandi mwabona bari ngaha bari mu bindi by'imyiteguro yabo, si ingeso y'ubuhungu barimo. Sawa. Rero mugabo iruhande yuko hasigaye amezi 5, afite ikibazo cy'uko urukundo rutera rupunguka ku buryo bigeze aho ashobora kumara iminsi 2 atamuvugishije, ubundi bitakunda ko amara n'amasaha 2 atumva ijwi ryiwe. Yambajije uwo manuriki wamfashiki, natangirwa ko gato nasiye n'umuganiza gatoyi, naye ndiko ninjira muri ndizamu ryo gusenga, cyandamuganiriza ndavuga nti be careful, utegeza kuba attentive kuko naho tuvuga ngo ari n'ugishibwa kwa n'urugo, icambere n'urukundo. Atarukundo ruhari, urugo ntirubaho rurapancharika. Ndavuga ni rero ni utegereza kubyiga kuko hari impamvu nyinshi. Ndamubwira 3, ndavuga ko njya kurondera akanya nkiga kuri icyo kibazo, niho ncengiriye deba. Ndavuga ni ari impamvu nyinshi. Icyambere, hari igihe muba mwarasambaye, uyu muhungu amaze kubona umukobwa ari gusa, afatwa n'umwuka w'ubuhemu, kuko umuhungu agira amatsiko y'umukobwa atarabona ari gusa, agira amatsiko y'igihimba cy'umukobwa atarabona. Kenshi mu bushakashatsi baravuga ko umuhungu anezerwa n'icyo yici, kandi uwo munsi wa mariage, uwo munsi ukumubona ari gusa, aravivura ko yamaze kumugeramo. Ni ukuvuga yatabaye mugumyabanga, yatabaye umwana w'Imana, agira amatsiko yo kubona uwundi mukobwa ari gusa, akumva zinutse wa wundi mukobwa. Nabwo nimba mumaze kuryamana, raba ko atari shetani iri kigomba kugwemukisha uvangatiranya amaraso cyangwa babaza uwundi mwana, kuko iyo hari umuntu yidodoma kubera umubabaro wamuteye, Imana irahagararira mu idodomo na shetani igahagararira mu idodomo. Imana ihagararira ngo iguhane, shetani ihagararira ngo ikuyobye. Sibyo? Iyo hari umuntu akwidodomera ku kintu wamukoreye, Imana ihagararira uwo mwidodombo kugira ngo iguhane, shetani nayo igahagararira uwo mwidodombo kugira ngo ikuyobye. So ni be careful. Chakabiri, ndavuga nikindi nacho, hari igihe umukobwa hari wundi mu boyfriend yigeze kugira, uwo mu boyfriend akaba ari nk'umuntu atubaha Imana afite igisokuru kibi, shetani gacigomba kugukoza isoni. Yabyumva kugukoza isoni kanga ubukwe bwawe, iciye kuri wa Mungu mwaryamana kuko atamwibohojeko. Ya shetani kiba nigiki, hari igisa ngo wa mukobwa yakunze uwo Mungu cyane adashaka kongera gusambana, igaca ku bandi bahungu ndetse n'abagenzi b'uwo mu fiancé wiwe, bikanga bagomba kumusambanya, kumusaba, kumugira kwirigara, bamukoze isoni bikanga. Mugabo shetani gacica igacica mu kugwanya wa muhungu, ishingiye mu ntege nke z'uko nawe ataciruka cyane, atagitigita cyane amurondera kubera cyangiye baryamana. Urabitegera icyo cya kabiri? Ndabyumva. Sawa. Icya gatatu, nuvuga muri icyo gihe shetani kizigasanga wa muhungu ngo kujya guhaye niko Yohana abandi, kandi kubyukura atari ko biri wa mukobwa, ni kubera intambara iri hagati y'umu ex wiwe n'uwo bagira babandi. Rero yagira higa wa mukobwa ntiyamuronga, ikiza kwiga umufiancé wiwe itangiye mureke mugabo byose ni kumaramara, sibyo? Icya gatatu nagishingiye kuri Bibiliya iravuga mu gitabo cy'amategeko ngo umugabo mu gihe umugore wiwe azorenga ibigo,
mu gihe umugore wazokora ikidakwirwa amarangamutima y'umugabo cyane cyane usambana kurenga ibigo bibiri ariko yavuze ngo umugabo ngo azotegwa n'umwuka w'ubwoba bwo gutinya umugore wiwe ngo yongere ategwe n'umwuka wo kwanga umugore wiwe ngo umugabo ntazotera mwirukana ngo azoca mutwara kumuhereza mwuka umupasiteri umukozi w'Imana. Hari ubupfindo rero kera bwa turimu bwari bugejwe gupfindura ubwo bufindo ni ukuvuga umukozi w'Imana aramwihererana akamubaza ibibazo akamubwira bisambutse ko naho batamufatanya umugabo yari yasambanye n'ubundi mugabo bazoca bamwica. Icyaba ni igiki bamunywesha amazi, ayo mazi yacatuma yuzurira agaca wera karibwaga wera mugabo atabikoze ayo mazi naciye amugira. Cyo kiri muri Bibiliya. Ni ukuvuga rero nacyo kirashaka gukora ku bantu bari fiance mu gihe bahuje amarangamutima swate barasambanye cyangwa bamaze guhuza ibyiyumviro bakorera ku mugozi umwe basinyiye ku mugozi umwe namwe ryasigaye ikiringo gito naho umuntu atabazi icyo bamaranye sibyo. Ni ukuvuga nangaje avuga ni hari igihe umukobwa nk'ubu nawe ari mu ntege nke ni ukuvuga bwa bupfindo Imana yagena ku mugabo ukaba buri ko bukorera mu mukobwa. Ibyo rero bitatu ataramenya kubitandukanya ngo amengene bitorera umuti bica bigorana. Niyo mpamvu navugana reka tukiganire ko hama ndamubwira inama by'ibintu yokora mugabo icyambere agwanira ubukiriso, icyambere yiyubahe, icyambere yubaha Imana amenya ko Imana ari se ikaba sebukwe kuko ni dawa twese ari mu ijuru niko Matayo 6 bavuga. Nuvuga iyo umuhungu amaze kumenya ko Imana yamuremye ariyo yaremye umugore wiwe ku ruhande rimwe umugore wiwe ku rundi ruhande akaba mushiki kuko Imana iramumubaza nk'umugore ikanamumubaza nk'umukobwa wayo. So umubabara azoba muteye nimba bararyamanye nimba yaragize uzongana gute mbese ko yamwerekanye imbere y'abakozi b'Imana umuvumo azokura ariko koko ni byiza ko aceceka. Ijambo ni kwawe. Imana ishimwe. Amina. Jewe uko ndavyumva d'abord hagati y'abantu babiri numva umenga wanashaka je sindacumva nk'ikintu kibi je ndacumva nk'ikintu ciza kuko hari ikintu. Hallelujah. Amen. Mwisanze tubona n'ivyo ngo hasigaye amezi 5 ariko d'abord wibuke ko hariyo abantu bashobora gutegura mariage uko bashobora gutegurwa no mezi 2 urashobora gutegurwa no mu kwezi kumwe. Je rero sinovuga yuko ari ikintu kibi kuko ni ikintu d'abord ikintu kije mu mutima wawe ni ikintu nyamba ari Shetani cyangwa ari Imana irakubwiye witegure usenge d'abord sibyo usenge kuko nubwo tuvuga ngo agwanire ubukristo nivyo aravyeretse pasiteri ariko ntiwibagire yuko umuntu ashobora guca imbere ya pasiteri peut-être afise nko bubasi nk'akarorero hari abahungu b'abapagani arashobora gukunda nk'umukobwa akamukunda nk'umukobwa arabona n'umukobwa akijije mbwa akavuga ati ujye mukobwa jewe nta kindi cyo tuma ndamushikira atari uko nobesha Imana ko nkijije muga kumbe ni wabayibesha ni ukuvuga aragenda abakobwa mariage n'agateka kandi abayumva ahimbawe mugabo hari ikintu kiza kikaza umenga kije kumaramaza ariko mu nyuma niho uvuga ati kumbe yari Imana yarakoze. D'abord rero nibo bambere bonyene bo kuganira bakisuzuma ati bisuzume gute basenge. D'abord ico kintu wavuze cyo gusambana hari gihe ari Satani yabaciyemo nyamba bararyamanye cyangwa nyamba baragize iki hari na zindi geste umuntu ashobora kuvuga ati ntibahuje imibiri mugakameme baragize geste yuko basi ituma bahura uburyo Imana basitemera dufate basi ikintu cyose wogira winyegeje utogera muri publique hari abantu babona d'abord Imana ntibigikunda rero ituzi d'abord uburyo bamenyanyemo nariko ndakubwira kuri ico kintu cyuko umupagana ashobora kugenda akarondera umukobwa bakaba ariko mu nyuma ikintu d'abord tuza kubibonera ko hari igihe umukobwa acagwa hari igihe umukobwa acagwa bivanye n'uwo muhungu icamuteye kumurondera si kubera yaramukunze yarumva ko yogira mugabo ntawe ishingeso zangeso za wa muhungu yaramaze kumutwara hari igihe cyazisubira kwihayagiza kwakunze
rero ikintu gihari abonye nuko ari babiri d'abord baganire bafata umwanya wo gusenga kuko d'abord ikintu ca mbere kizoba kimaramaje mu gihe vyogenda n'umukobwa mugabo hari ikintu uvuga ati je kubw'iwanje ibyo umuhungu abibwiye akambwira kabisa numva ntakikwiyumvamo d'abord je campo umenga ni intsinzi kuko mba ndose ikintu nza gusengera mba ndose ikintu nza gusengera ndasenga nkavuga ati kuko uburyo Imana yishura burya nasanze bijya byo kuvuga ngo egireve hari umukozi w'Imana kugira ati nakweretswe kanaka bimeze uku kanaka ugiye kuronka umugabo uku kanaka ugiye kuronka umugabo uku ni ukuvuga uraja iyo usenze Imana irakwishura iyo usenze atawujyajya atakintu na kimwe biyagiriza Imana irakwishura umutima wawe urakubwira kandi ikintu Imana ikwankiye ucumvamwo amahoro wanashaka ashobora kubona umenga yobamenje kwa pasiteri yobamenje kubiki mugaho aho je sinumva ko na shetani iriko iravuga nukuri n'Imana ibabwiye ati ni muri iki gihe kuko igihe cose satani yamahagurutse kandi ikimuhagurukana ni ugusambura nyamba rero ahagurutse ngo asambure urwo rukundo rwabo oya ibambawe ni narondera umwanya bafate amasengesho banisozeshe ari babiri bonyene peut-être hariho message iri hagati yabo kuko n'ubundi hako babitsembera ko akavuga ati sino mumaramaja ko ari umukobwa byamaze kumenyekana narigeze kumva ndamukunda sino mumaramaza akanka kumumaramaza mugana ubundi akazoca amubanira nawe mu rugo kuko nazomubanira nawe mu rugo ngo ni kubera ko abishaka bizawe murimo kandi gituma no kumenga Imana yo kimuhana double d'abord azoba yabirengeze ko hakiri kare akavuga ati reka ndagutware ngira ngo ibi bizoza tubana ariko je sinumva ko ari ibintu byoza bishasha ngo nuko umuntu peut-être mu bana hariho ingeso je n'umunsi ndazibonye ku muntu aho basikaye umunsi umwe ngo tubane no biheba nkagwanira ukuri kwiwanje kuri muri jewe hako ndaba ambibrike ngo bana kangubonwega kuko ibyo bintu byabana kangubonwega antuka tuca abajene benshi zica abantu benshi ngo bapasiteri ngo bamboye none barasezerana nibasenge hama umutima ni wagumu mwemeza yuko atamwiyumvamo ntazoba ari kwiba neza ni nk'ibintu bingahe ni nk'ibintu kimwe bibiri bitatu byo ubibonye ku mukunzi wawe naho ba ku munsi wa nyuma wovuga uti isingomezanije nawe ikintu kimwe jana n'umukobwa ikintu bavuga yuko umuhungu ariko bivangira n'uwari we wese jewe n'umuhungu basi tuvuga ati ndamwumvise hanaka yasambanye ico nta nico nomuhora ikintu ndaboro nomuhora ikintu nomenya ku munota wa nyuma yaranyegeje basi yarampesheje peut-être basi wisanze gusambana nakubwiye ko ico tutogipfa ndumvise ngo yasambanye kubera ko ufatiye buri muntu w'umugabo ashobora gusambana bitari muri programme arashobora gusambana arashobora no gusohoka akabona umukobwa kanaka aramundazi ugasanga aramworoheye umugabo akunda ku maso ugasanga arasambanye bitari mu myiteguro ni ukuvuga jeki ni ikintu daboro yoba yarampishije nubona nk'ubu dufate afise umwana sinobavuga ngo nasi umwana mugabo nk'usanze yaranyegeje yuko uwo mwana amufise ico je twogipfa vraiment nkahagarika vyose ico twogipfa n'ingwara runaka idakira oya n'ingwara je sinogira hari ibintu ntokwishora n'umugera wa sida oya ntawo nokwishora uko rukundo aho nyene ngo baruhagaze vraiment nta mugera wa sida utuma jewe nja kwiyabura ngo nungirike kandi hari abagwaye sida babyara abana bakomeye barababyara mugabo abo nibo jewe kubw'iwanje ivyo sinshaka kubisipota ariho nabo basengera bagakira ndabizi mugabo nakubwiye ati ndabimenye ko ufise ntawo sinogira ubwibona naho baje kumufata bamwishyuza amadeni renda kwimaze iminsi ndabibona abashone b'uyu munsi barasaba amadeni mu mashirahamwe atandukanye
ugasanga ku by'ukuri yakureheje mu butunzi butari bwo kandi ntiyigeze abikubwira, ubyifatamo gute? Amadeni prema icyo twogipana kumenga ni ikintu twoganira ukagira kubera ko umutwe w'umwe hari kandi ashobora kuva ku ruhimbi atera aja mu mpimba bigameze imisi ibiri reka ngibwe aricyo ubizi wewe wabyifatamo gute? wowe bishitse nibihe byo gutuma umuhebera umugabo ku ruhimbi? Aganze Kristo bamaze gushika ku ruhimbi jewe badabatana kimwe cyatuma umuhebe gusa mutarashikayo oya kuhashika no kuharaganira kuhashika muraja mu misa. Hariho akavideo twabonye uherutse ko umugabo yari yasize umugore afise abana babiri b'abakobwa aja kuragana n'undi mukobwa, baca basanga patira ariko aramanuka kuri altare ngani bari bwambikana iryameda, ntawe bari kurakanisha kandi kesi mariage ni après inuze yasoma ni après yukurahira tiwe basanga abo bana urumva umugabo yagiye kuresha undi mukobwa amubwira yuko kandi ibintu byari simontage amubwira ko ari umusore. Umugore nawe aramubwira tuti ko umugabo ari ku ruhimbi ari kurongora, acarambara akenyera ibitenge cyandika n'udukanzu tw'ibitenge abana b'abakobwa. Ubwo nyene patira kirikamanuka bari abakatolika, patira kirikamanuka kubaraganisha ubona ko bashira intebe imbere, hariho baratangura imisa y'inyigizo y'iki bakakira abageni. Hajya rero patira amanutse kugira ngo barahitse avuga ati wowe runaka vuga uko aheza kilimeta wa mugore aba yashitse. Vuba patira ndi yarose yamahirwe guheza kilimeta none bumva yanga abana aho birashinzwe saga yazanye abo banyi yarazanye nk'abana muri yari yarabanze byasigura yuko adashaka bidasigura yuko adashaka oya none yo jeje kugira yari yewe umva hari divorce yari hari no ntiya divorce yari hari, ahubwo bica byumvikana ko uwo mukobwa ntiyamenye ukuri umugabo yabaye ntiyandi muri icyo gihe na patire baje guheza kilimeta no pfa ndayimwapurira sobije kuko ndimba hemukiye uwo mugore n'abana we nubishiri kuzona byara nawe ni ngombwa guhemukira naho iyo baje kwinyambika n'ubwe ati tora abwira abantu ni bayi tugenda munywe mujye bamwe bose ibyo mwazanye, naho patire iyo baje kuyezega bayimusubirizaho nyene kuko ahemukiye umugore bwa mbere akanakwesukroka nakubwira ko afise umugore n'abana ni giki cyo tuma umubana nakwesukroka, ni giki cyo tuma umubana akakwemanga ko ari we waba wakoze iki gisumbu cya mugore amaze kumubyarira kabiri abana bamwita papa waba ufise iki nzahawe ntakibaho abakobwa mureke kuja bajewe hari ubuzima ujamo bigasonga no kwari kuguma uri umukobwa ukarindira wawe kuko uri umukobwa nawe ugira ku myaka 50 umugabo wawe hari igihe aba yamuye n'impanuka, igihe aba yahuye n'ibibazo, hari igihe baba bamucikije ngo n'abagabo n'ubu bahora bangamiwe. Imana irakuremera ubundi muntu ikamukuzanira nkakujya Ruti yarongowe na Bowazi. Ni kuvuga ndabasabye umugabo umaze kubona guhenze nicyo kintu Teodozi warumvutse, umaze kubona ikinyoma buryo wafatiye ku mwana ikinyoma icyo ari cyo cyose. Hariho umugabo ushobora gusanga abamunza kugira ngo niyi kazamura ko n'ubwo ati burya narari havasi. Hari amakosa utohora umugabo hariho n'aya makosa agoye n'abaza aramasa yakanzo wayambaye nukuri naje no yambura sindabahenda no yambura reka ndabahenda toyi akantu kameze nkati mu nyanja je kuri mariage yanje nabonye umujinya w'umugabo turi kuri altare turi muri reception umwanya wo gutwikurura. Ni kuvuga haje umusaserdoti agakunda muri we ariko je nabyo narinzi je umusuperviseur wanje kubijanye n'akazi aza yakene kuko bari bafite icyo gihe inama y'amashuri so convention catholique yose kumusoma mariage yanje azahagaze gutwikurura. Icyo yakoze ni igiki asaba ijambo nk'umukobwa yareze yayo kazi yagize asaba ijambo ngo avuge. Umugabo acyamagara umuntu ari muri protocol ugatanga amajambo arambwira ati mwaka mikro uko akamikro umuntu ariko aravuga munesabye ijambo muri mariage
umwaka imiko ara umugabo aca guhaguruka nk'uko ngo aca kuyimwaka wa mugabo abona yuko bigira bibi kiragendera mu ngora ngo ca ngogeza ngaho ngo ibindi bintu byagira ati ko aranga gutanga amiko mugabo muri sede yacu ya mariage sinigeze ndayiraba kuko yameze nk'uwahagurutse hagera ko baza kudutoraga batora umugeni ngo batambe je famille yanje muraza kuntora ranga hongera kuza abasaserdoti n'umusaserdoti umuguzi wa papa sibyo n'umwishwa wiwe na musaza wa Gervais bari imbere muisi abaraza nko batamba ngo baze kunona n'abana muri ene aranga ngo ntumva ngira gahinda mu mutima ku buryo bwuko iyo abari nk'ikintu cabaye mwajya mutangura mu ceremony ya dot mugahereza mu isengero ntabwo twari kuragana nawe kubera uko nakabibonye niko nagasanze ameze nabise umutima ugumye ku buryo adashobora gutinya gutoresha z'umuntu wawe muko bite so ikintu ubona iyo umuntu mutararagana ukumva ntigikwe mu marangamutima yawe nugikenyera ko witege ko aricyo kizogusenyura igara nibanga abakobwa mukwiye kumenya kuko umutima ugumye w'umuntu ntaco wokora uri umukobwa ngo woroshe kandi umutima ugumye uri umuntu ntaco wokora umuntu woroshe kuko urugo ntiruguhisha wewe ruguhishurira wewe uri wowe kandi umuntu adatinye mu gihe cyayo cy'ubugeni no kubana mu rukundo cyagiye cy'ukureshangira Kristo ntimwaze ngo azotinya amaze gushikana mu nzu so utegeza kuba careful uko nagize uwo mubabaro byarangiye n'inyuma y'imyaka runaka ari wo mubabaro ngumanye none rero icyo kintu uvuze ngo ntacyo tuma dutandukana turi ku ruhimbi biriho byinshi rwose kuko umubabaro wo mu rugo ni urupfu ni intandaro y'urupfu n'abantu byara ushobora kuba uri ntungane usenga kubera umubabaro wo mu rugo ukabyara abamayibo ukabyara abasambanyi ukabyara abatinganyi ukagira intuntu hari ababyeyi benshi bafinyuka bari intuntu none rero reka tudoge kwijambo ruzine ngo ntakihari mugabo kirahari ico sino kikwemera ngo nakubwiye ngo gumiza ko oya cyo naco no kwemerera rwose kangusubiza ijambo unarinda kubajije ico uri kurasozera uvuga ko ico kintu si kibi ahubwo ni inzira y'Imana ni cyanze Imana ibaciriye bongere kuganira ntibanafate yuko ari inzira ya Satani yo kugira ni Imana ibaganirije ati kumbure iby'iwanyu ntimugire ntimuhave mubitererana urugo burya ubuzima bwa buri gihe Satani aguma yabuhagurukiye kandi Satani kimuhagurutsa no gusambura buri gihe ikintu cyose wubatse Imana ikubakiye iragisambura je nuvumenga ni Imana ibaganirije kandi ntabwo bisigura yuko atari uwiwe ahubwo ni basenge basambuza ibisokuruza bya hato na hariya ibyo bahuriyemo kuko uko biri kose ko numvise ari banerekanwe mu rusengero ndumva ko basanzwe arabakristo basanzwe ari abantu bazi Imana nibaza ko kuva na kera bafukanye bakabwira ibyabo Imana ariko rero ikintu umutima uje kubwira nukuri ni Imana ibigukebuye ati kumbure nusenge igihe cyo gusenga si igihe kigize hari igihe uwo muhungu atiyumvamo urukundo petete hariho ibindi biriko biramukwega kuko nyamba avuga ati ni ibintu niyumvamo nta ruhara nabigizemo nta wundi mukobwa yashamaje n'ukumenga arenze umwe wiwanje naramaze gufata decision nukuri n'Imana ishatse imuganirize asenge bafata igihe bafata amafungo basengera urugo rwabo ariko ibyo jewe n'impanuro binakomeje inyuma yo gusenga ariko kame basenge yumva ko atajwe n'ibindi mwagiriza mu mutima inyuma yo gusenga agakomeza kumva yuko atamukunze hako azokwirirwa arababaza umuntu kuko burya mu rugo umuntu wambena mbona umenga naho ntaragubaka umuntu mbona umenga agira ibibazo cyane n'umugore igituma antuka nk'ubunye urugo rwatanguye umuhungu agakomeza kumva kwa kundi wa mutima yakumye yumva bwa mbere icambere ashavuga ati ibintu none ko nabyumvisemo kare wayi ntabiretse hakiri kare ubundi ashobora kubireka mu gihe mugabyo ukomeza akameme basenze ashobora kubireka kuko nasenga Imana izomwereka ikimenyetso
izomwereka ku mukobwa kandi imwereke no ku muhungu atwara ikintu kizoza kubaha amahoro bose burya ikintu Imana ikwankiye kiraguha amahoro n'inyuma yacu ishobora kuca n'umukobwa ikamwe yerekera ikimenyetso peut-être kuko kujya wakivuze habo nk'umukobwa basi ico je ndumva ko conashika nko mu gihe hoza umuhungu agasambana n'uwo mukobwa peut-être rimwe abakobwa bavuga ngo basezeranye n'abayise babo sivyo kirashobora gukwega ujya kivamo kutagira kubera ko ico ndumva ko gishobora kugikwega ariko urumva ko byose bigaruka gusenga arabwira umugore wiwe ati wewe ni witunganye uko uzi kuko uko biri kose Imana ibazi gusumba mwebwe wowe ujye mufiyanse wawe ku munsi Imana imuzi gusumba sibyo abwira ati itunganye twebwe turondera umwanya dusenge tugisengera iki kintu ntakimuhishe akimubwiza ukuri ati ni ukuri ku by'ukuri mukozi wanje ikuntu niwumva umutima numva urumva ati sinzi rero ikintu biriko biravako sinzi ikintu biriko biravako nta mukobwa ari ku ruhande ntaki ati sinzi ikintu biriko biravako ati rero no kuvuga ikintu kuko ico je n'umenga ahantu cari kuba kinagize iyo bacari ku umukobwa akaba atamwimvamo abakobwa peut-être turashobora kuvuga ngo fashe decision ya mariage kuko numva ko hageze hari umukobwa atafata decision ya mariage kubera ko azimvamo abo akabona ati harageze cyangwa ati twahebanye na benshi ubu uzoza wese nzotera fata urumva decision umuhungu afata biki kugira abahungu bafise opportunité nziza yo kugira ngo yumvire ku mukobwa babana usumba umukobwa ashobora kwihuta gufata decision atari kubera ko umuhungu yamukunze ahubwo ari kubera ko yumva ko hageze peut-être rero iyo bivuye ku mukobwa cyari kuba ikibazo coroshe cyane gituma cyari kuba ikibazo coroshe umukobwa ashobora kuvuga ati erega inyuma y'uyu ngiye mbona hari uwundi amurusha uburyo ngiye mbona hari uwundi amurusha iki ku mukobwa kiba coroshe yuko umukobwa arondera inyishu atarinze arasaba n'umuhungu arasenga yonyine akavuga ati Imana ibi bintu none ese uwo mugabo ni ibiki ko nabwiyumvisemo nafashe decision yo kugira iki n'ubundi ugira umwe n'ubundi sinzi ariko umuhungu arinze afata decision y'umuhungu jewe mbona umenga ni ikintu kiba gikomeye cyane umuhungu arinze afata decision ni ukuvuga n'ikintu yiyumviriye kose ikintu camujemo uko nyene murya mukobwa icambere coco ntabwo yamuteye avuga ati ko namaze kumutera inda reka dufate decision ko tuzogira mariage ko namaze kugira ubu reka dufate decision ni ukuvuga ikintu kiba kivuye indani kandi rero kiba kivuye indani d'abord cafatiye ku rukundo rero ubunyamba gifatiye ku kutamwiyumvamo nico gituma hariho message kandi atari yo gusinako hariho message ahawe none yo cabibwira gute uwo mukobwa kwibwira uwo mukobwa jewe nkaje kubwiwanje si ikintu cohava kindakaza ico kimbwiye kuko naho baba bana umuntu naho d'abord Imana yo confirma ati umuntu ni kwawe abantu ntibisigura ngo muzago bakundanye kwa kundi ivyo ni ibintu utegerezwa kumenya mu buzima bwa buri munsi kandi Imana izokwama ifise ikintu yisigariza kugira ngo uzokwama uyirondera utazigamba ngo urabihawe n'ubwiza ngo binabihawe n'amafaranga ngo nabihawe n'ibiki kuko hari ibintu Imana tubona yahaye umuntu ugasanga hari igihe Imana yaramuhaye umukobwa ugasanga siko afise n'amahera menshi siko afise n'iki hariho ibintu rero tuzoguma dukeneye kugira ngo turondere Imana ikintu je numva kubwiwanje ndi uwo mukobwa si ikintu je cotuma ndakara si ikintu cotuma ndakara ahubwo noba numva ati umwanya mwiza wo gusenga ati reka dusenge turabe abibwiye nubaza ati none nta kini kuko urumva bo baba bazi ibyo bacanyemo peut-être ubwo si kubera iki kuko je ndabizi yuko umuhungu iyo maze kuryamana kuri ndabizi ko hari ikintu kivako hari ikintu kivako a 50%. Ni ukuvuga umuhungu yamaze gufata decision umuhungu atarafata decision ya mariage ukaryamana atarafata decision ya mariage ndabara basi agishakisha haravako 80%. Ariko uwamaze gufata decision ya mariage hari igihe havako 50% avuga ati basi ati ngira ngo kuvuga rero abaye ibyo twobahanura byose ibyo twovuga nk'abakristo kunyene barinyize mugabo iyo ni message ivuye ku Mana kandi ikomeye harakenewe ko basenga
bafata umwanya basenge hama n'inyuma yo gusenga basaba Imana ati dukonfirme confirmation ko ibi bintu ari iby'iwawe ubirimo kuko ubwo utagize Imana intuzeya utagize n'ubundi ntaco wabubakiye kandi ikintu coco yoharura uwo muntu aharura yuko hari ingo z'uno munsi zisambura ku mezi 3 zisambura jewe basi hariho igroupe iramba nagiye mbona umuntu ariko avuga ati umuntu yagize mariage le 23 sinibuka basi nyene hari ibintu udaho mwanya mugabo ndiko ndaraba na sambona no kumenga urugo rwamaze gusambuka kwa muko munani rero urumva ko peut-être abo hari igihe Imana bayirose imessage bayirose hakiri kare mugabo akayibandereza rero hako badandiriza ku ikintu upfumukireka wewe wambajije ikindi kintu cyotuma ntagira na mbeho umuntu nk'ubu jewe no tuye n'umuhungu afise umwana sivyo uwo mukobwa yavyayeko ntararongorwa ntiyapfuye nta kintu na kimwe hari igihe umuga kugira ati ntitwahuje ikintu conyene compa confirmation uwo mukobwa je niwe yomufirma akabwira ati nukuri bimeze uku nagera uku afise umwana ntaraja mu rugo ntiyamwankiye kuko kenshi abahungu bavyaranye n'abakobwa ni si umukobwa kenshi agira si umukobwa ahemuka nubwo vyoba bishika si kenshi umukobwa ahemuka umukobwa ariko avuga ati ubu rero ndafashe decision cette fois-ci atampevye jewe sinzomuheba ico jewe ngaho nofata decision nkavuga ati uyu muntu rero uyu muhungu uko biri kose ko afise umuntu bavyaranye ariko akaba yumva atomushamo kuko imbere ari imperuka naho bigenda gute hari igihe asubira kurondera umukobwa akamurondera peut-être kubera wa mwana akamurondera kubera wa mwana rero ico ni ikindi kintu cotuma umuntu ndamwinyoha hakiri kare ndumva yuko ata bintu birebire twobandanya hariho ikintu uwavuze ngo bobanza bakumviriza hariho uburyo bumwe botubwira Imana ivugiramo Imana uburyo ivugiramo d'abord muhemu yera mu gihe wasenze burya umutima urakwemeza ati iki kintu ni okay cyangwa iki kintu si okay cyangwa no mu nzozi ikavuga Imana irakubwira ikakuganiriza mu nzozi nene ivuga ngo abikunda bibaganiriza mu nzozi ni ukuvuga Yobu 33 ni ukuvuga rero iyo wasenze ata mutima ukwagiriza noneho ari byo Imana iyo ibishigikiye nawe nyine azibwira kuko azumva amahoro muri we ariko bibandanije ntiyokomeza ngo abeshe uwo mukobwa ngo reka nta kundi mugira bizoza azosanga ariko yica ubuzima bw'ejo kandi azobabara gusumba uko yababaye uno munsi sinzi ko tutahura azobabara je kuri uko biri je kubw'iwanje n'uwo mukobwa abibwiye akabwira ati message narose ko nibafatanya bagasenga Imana izobwira umuka mu buryo bwiwe n'umukobwa imubwire mu buryo bwiwe jewe Imana ikonfirme hakiri kare ndavuga ati Imana urakoze jewe umpaye inyishu y'iwanje kuko hari ibindi usimbije ibibazo ahubwo unashima n'Imana ni ukuvuga rero n'akaryo keza arose ko gusenga kandi arose ikintu gikwiye cyo gusengera arandika ku rupapuro arufukame ko basenge no kurakoze cyane mu ubwo buryo Imana ikoresha mu kuvuga ibwira umuntu nk'ubakaroba bari muri ayo masengesho ngo matsimbataze icyo wavuze cyo mu nzozi mu ndoto nk'uburi umuhungu ukaba uriko urategura ubugeni cyane uri utigita utereta umukobwa muzobana ndetse n'umukobwa iyo uciye urota mu mwakarorero ukarota ubona inyabi kwihweza biba bisigura ko uwo muntu winjiranye mu rukundo ataca azokumarira iyo uciye urota imbwa zikwirukako biba bisigura ko ari umubeshi ni ukuvuga ngo bari nk'umukobwa
kugusumbya amafaranga ashobora kumugutwara, kugusumbya imbwa bagutwara ibijumba. Icyo iyo ukirota uri mu gihe cy'urukundo ukarota ubona uri ku musozi utawumara, aba ari umuntu afise ibintu yashije muri we, ku buryo muzobana afise ibanga yibikiye, hamwe mushaka kuba muri abageni agatangura gutera imitwe kumva yiganyira utazi ibibazo afise, bishoboka nk'amadeni, ubuzima bunanije, ibyo yakubesha atakubwiye byabindi. Iyo uri muri icyo gihe cy'urukundo ugacurota nk'ubu uri kwekenya ibigori cyangwa uri kurya intete, kumva uragiye ukamvura, ni ukuvuga uba wihendeye mu rukundo ku buryo uzobabarira urugo rukundo rwawe. Ariko hariho n'izindi noti Imana iguha ukumva nawe icyakirere cyiza cyawe cy'amahoro ikakwemeza yuko umukunzi wawe ari umukunzi wawe. Nk'ubu ukabona umuntu aguhamagara ari ku musozi, ukabona nk'umusirikare aguhamagara, ukabona nk'uwe, ni ukuvuga ko ari ikimenyetso cy'uko aje nka sekirite yawe, kuko iyo umusore cyangwa uri inkumi uba wumva hari ikintu watakaje, kumva kugize mariage wowe ukironse ifise uwo muhamagaro wo kubaka. Cyangwa ukabona uri kuraduga umusozi hari umuntu agusunitse aguhetse ku mugongo agukwega, cyangwa imvura iriko iragwa ari umuntu agufutse agataka. Ni ukuvuga Imana mu ndoto iraguha ikimenyetso cy'uko uwo muri kumwe ari neza, kandi iranaguha ikimenyetso cy'uko uwo muri kumwe atariyo ibashingiye. None rero icyambere kugira ngo dushobore kubandanya, icyambere uyu mwana w'umusore yokumva kumwe n'abandi basore ndetse n'abigeme nyabo z'ubundi bimeze nk'uko, banza usenga Imana kandi wige kumva imvugo y'Imana, kuko ngo Samueli nyina we yari yamutwaye mu isengero afite umuhamagaro wo gukorera Imana, mbwa ntiyarazi kumva ijwi ry'Imana. Igihe ushobora kuba utazi kumva ijwi ry'Imana izo guha indoto ntuzozifikineko muri iyi minsi. Icya kabiri ubanze wige kwisobanukirwa, kuko hari igihe ari shetani kiragusuka bikazorangira nawe ubabaye, kuko iyo ubenga kenshi wingera ugerako niyo nawe ugeregwako. Hari igihe ari intege nke za mugenzi wawe urya nta mungu buri sato ibidahirizwe, mugabo ugasanga Imana yashatse muvugane mugire ikintu mutoye umenye intege nke za mugenzi wawe, cyangwa koko ugasanga Imana ishaka ko mubana. Nicyo gituma kwisobanukirwa n'ikindi, kwisobanukirwa naho azobihabwa niki. Ubwa mbere ni yiyubahuke wenyine uwo muhungu, avuga ati burya so burya yafise kwera kajya kandi gakobwa naronse, kuko hari igihe umuhungu aba ari mu rukundo akaza yumva undi ari muri Saudiya atubona banza nkamurya amahera, sibyo? Banza wisobanukirwe, wiyubahe wowe nyine ndani, sibyo? Wikunde, kuko igihe cyose ukoze ikintu mu gihemu uramaramara, mwishimutse nawe urahemukirwa, sibyo? Wiyubahe wowe nyine, wiyumvire ku buzima bwawe uko buri, wiyumvire agaciro k'ubugeni bwobana n'uwo mukobwa, wiyumvire impamvu wamusezeraniye ko mwobana, ukemera no kumushimira abakozi b'Imana. Ushaka kumushimira abakozi b'Imana iwabo batakuwotse, wishira mu kibanza cyiwe uti mbega iyo mba umukobwa byangendera gute, mbega hamwe iyo bari umukobwa wanje akabengo, kuko ushobora kuba uri gukora ikintu kizo gutuma ubabara ku mwana w'umukobwa nawe uzobyara, sibyo? Igihe mu kuko kirabikika kuko igihe musina kenshi kiku imbabazi zacu kitinyaroga, babazi bugi cyane igihe mu biratandukanye. Igihe muri kintu utegura kugira ubabaza umuntu cyangwa kigire runaka gire kihinduka icyaha mu nyuma mugabo cyabanje kuba umubabaro kuri mugenzi wawe. Igihe muri rero imbabazi ndizihuta mugica imbabazi zirihuta, urabitandukanye ibyo bintu. Icyaha ucatura amaraso ya Kristo, mugabe igihemu igihemu ari ibyaha bishingiye ku bihemu, ku buhemu. Oya ni ngombwa kugarukira bitandukanye n'intege ngugira ukagwa mu cyaha runaka. Igihemu ni ikintu kibi. None ngo umukobwa asambara agaca atwarira akayibyara umwana akamurera, undi agaca atwarira umwana akamwica, ni ukuvuga umwe afise icyaha cy'ubusambanyi gusa, mugundi afigize icyaha cy'ubusambanyi n'icy'ubuhemu, kandi ubwiwe yihemukiye mwisho ari muri kizimbi, kandi yahemukiye n'umwana atazi icyo yavuyemo. Yahemukiye igihugu cyo mu ijuru, agihemukira igihugu cyo ku isi, ahemukira umuryango we, ahemukira uwo bakubakanye, kuko nanda n'imisamwa wazara. Naho yoba indishingiye mu busambanyi, nanda n'imisamwa wazara, kuko ikintu cya mbere gitangura gutera n'umutima,
kandi umutima ni connection y'umuntu n'Imana. So none Imana yokora ikintu hazari no ahubwo bari impamvu nuko gusibihishije mu bisokuru tugendana ntitubimenye bikagira n'ubwoko bw'urubyaro bigwako icyo nzokibigishaho n'abakobwa abanze kandi icya gatatu urumva abanze yigiye kuganira n'Imana sibyo hama icya kabiri yiyubahe muri we yiyumvire mbwiye yowe mbwigirana icya gatatu asabe kuganiriza umukunzi we mukaganiriza kera hariho ibyo tudakora kuko tubikunze cyangwa bitworoheye tubikora kubw'ukurondera ukuri ntituzokwicutse sibyo ngo ingero ugerako niyugererwako ni ukuvuga uko kuntu nimba ari Imana ishaka kubatandukanya Imana nayo nishyira ikimenyetso muri uwo mukobwa kugira ngo uwo muhungu nabe igihembe ariko ikindi naco yoraba muri uko kutaganira cane none arareka kwishura umukunzi we yamuganirije erega hari ngo wowe waramutelefona kare niwe waramutelefona uri masabiri ubageze kuvuga ngo n'ibisibiri hera kandi wowe niyanga umukunzi wiwe mugabo rero hamwe yobona uwo mukunzi wiwe wacecetse ntamuvugishe naco n'ikindi kimenyetso naco n'ikindi kimenyetso ni ukuvuga rero naganiriza umukozi we kandi mu bwitonzi mu rukundo mu budahemuka ntamutera amajambo cyangwa ngo agire icyo amwagirije namwe ntiyiyagirize ahubwo barondere mu kirere ko ari ikirere kibi nka kurya igicu imvura igiriwe uzabona havurunganye igicu mugabo imvura iguye ntihashakaga akazu hagasa neza nawe babisigura ko abantu bimuye amazu bakahaguruka bakagenda ntiyihute kwimura urukundo ariko kandi ntiyice cyane kandi ntiyice cyane harimo message y'Imana rwose nuko rero hanyuma kandi icya gatatu n'abanduka ntiyihate nibyo ntiyihate wa muhungu ntiwihate nibyo oya kwihata byo ntiyo kwihata n'ukuri oya gira ikintu wumva uti ndakeneze kuko nta mugore n'ukubwirana bashobora kutabyarana kuko umugore umwe atamunezerewe none ko atashaka kumwabira reka n'umunezero utuma umuhungu ashaka kwabira azoba yirondereye wenyine gihonomo kubera ko kuyironderera umuhungu hariho amarangamutima umutima wiwe tukanibaza yuko ni ba bagabo duha twumva ngo bataha bamenye kandi ntabwo udahataha akarazi yisume muri saro akamera arazi impuzu muri saro akamera nk'ugiye koga kumbe yanyereye yagiye sawa ni ukuvuga rero azoba yibukije amahoro y'igihe cyose amahoro y'igihe cyose cyangwa ugasanga hariho n'abahungu nibaza ko bafise impuhwe ntave abishyira impuhwe ku mukobwa cyangwa ibishobisho kuko agashyira impuhwe n'ibishobisho d'abord biraza kugora uko Imana igira araza kubwira Imana ati jewe rero ubu nyene we mpayevura jewe urukundo rwanjye binyereke ko ururimo utarurimo ufise ibyo wateguriye urya ariko banza unamuhezagire nanje mugabo upe rwaje neza rwose banza unamuhezagire apana kuvuga ngo bimwe ndamukomeshe yarabitse niyihe umwanya basenge kuko ntarure isare yarishe ntaruriki kuko ashobora guhomba ubugingo budashira ntanaharure n'umuryango wabamenye ntanaharure n'abakozi b'Imana ibyo baba batuye cyane kuko Imana ivuga iri hejuru y'abakozi b'Imana shetani niyo kumara amazi none burya hako boheba no guhebana baragiye mu rugo kubaka nabi je numva message bobwira numva mega bosenga hamanyamba biri mu muco Imana ibishigikiye ikabaha confirmation itabishigikiye ibahe confirmation bose baha amahoro icya gatatu ndavuga ati ntiwihatire mu rukundo urukundo ruroroshe icya kane niyitegereza ibimenyetso inyuma yo gusenga ahamagara umuhungu wa neza abwira umukobwa nimba amuga ku telefone batabura amasomo yawe abwira ati wewe nakwimva nashaka tuba mugabo numva nyene natewe n'ibintu binuma numva nyene uri kure yanje umvumega na moro mfise y'ubukwe numvumega na kanyamuneza kuko ari abahungu baciye baguma bungurutsa imanza kumva umukobwa ariko arasaza aguma bungurutsa imanza mbwa ariko aratamwiyumvamo kamwe na gusuba uburyo busiki kandi ngo nta buryo buhari si byiza
mubwira uti je numva urukundo rutera rugenda kuko wa mukobwa nawe ari gihe cye yisuzuma akibuka ko maze imisi yangaza amarangamutima mu Facebook agaca bihe wa rukundo rugaca rugaruka so namubwiza ukuri namara kumubwiza ukuri acara ibimenyetso kandi yikiringo niba avuga ati ntacyo niyakiriye uko nyene nagukunda gizene reka ni amezi 2 cyangwa 3 sibyo amezi 2 3 cyane naho yoba imisi 21 ndi misi nashaka yihe nisomere bavuga ati ubu rero jengire senge voilà sibyo nekeretse mbona ikimana gitse ni nabona kwa kundi Mungu yarayitaho umukobwa nawe yabebye atabandanya mwitaho azacamenya ko kimenyetso cyangwa ko atari umugore wiwe kuko sino Imana ikiguma itegeka umukobwa kumuganiriza kurya umutima amenyo kambwa y'amajambo y'urukundo Mungu akagaruka sibyo mugabo nabona n'umukobwa nawe aciyatekereza ataco bimutwara amenya ati burya hari ikintu kidasanzwe nabona atamwitaye na gato akabona namwitangira mu mwanya arindira bari bamusotora kana umukobwa nabyo kumusotora akabona wa mukobwa yabivumo yavuze ati nta kundi bikamwicecekere azomenye ko ari ikigwa kidasanzwe Imana ashitse ariko wanashaka umukobwa ashobora kubimubwira akaja hejuru ugasanga muri we ntibimukwiwemo ugasanga aragiye hejuru ariko nyamukora ba Kristo nukuri aramubwira ati sinabikubwiye kugira ngo ndakumprese cyangwa bigende gute nabikubwiye kugira ngo dusenge twumve icyo Imana iganira natwe ku mubano wacu kuko urugo ni programme y'Imana si programme y'abantu si projet y'abantu iyo ni projet y'Imana nukuvuga rero Imana nitabishikira naje sino bahanura yuko ivyo Imana idashikiye ko nyene bo vyitaho nukwigemurira shetani nukwigemurira shetani Imana ibishigikiye ndabizi yuko baza kuvyumva baza kubibona itabishigikiye nabo nyene baraza kubibona ega abantu benshi baziko kuva mu rukundo waruririmwe ngo no gutsindwa ngo no kumenja ngo no kugorwa ngo no kugoga ariko sibyo oya jewe kuko ari gihe mu rukundo kuryukuri atari yo nsinzi yawe ariko yaramaranga mutima impamvu igihe environnement basi jewe mbere nk'ukubiye umuntu jewe ari umuntu jewe nzi twigeze kuba turi kumwe ariko nkumva kumenga basi nyene ni hamwe nyene waramaze kwemera ko muba kumwe muko kumva ati hamwe Imana yofasha kabwira ati bihagarare Imana no gushima byarasewe nyene kwa bimbwira mugabo igihe kimwe je naragiye gusenga ndavuga ati none kabasha kweki basiguye uko umunsi basiguye jewe umunsi ndavuga ati ubu rero cette fois-ci harageze ko nanje nifatira ingingo cavuga ati reka ndabaka message gatoyi ndagasomborose kuri uwo muntu amubwira cyo ndabona ati Mana wewe rero wabigiyemo burya Imana nukurira twishura mu buryo budasobanutse Imana ikintu udashaka nshobora kuguhatiraho kandi ikintu Imana ibona yuko ufise ubwira urugo ruzotuma Imana iguhomba akiguhomba iraruguhomvya kuko nyamba Imana iyo ushobora kureba ikintu iyo ushobora guhindura ikintu gishasha kubw'umuntu sindakubesha ngo yoteranya abantu babiri ibona ko izohava ibahomba kuko nciye nibuka kare sinzi ijambo nasomye sindahibuka bari mu bacamanza ahantu hari inkuru umuntu yapfuye afise abana 5 b'abakobwa hama bakaca basaba Imana ngo ibahe ishavu mu gitabo cyo guharura sawa Imana ngo ibahe ishavu habaye itegeko bihinduka ku bwabo Imana kandi Imana yari yatanze usaba ari wabishikiranye yahinduye itegeko ku bwabo kuko umenga byasaba ko muri ico gihugu abakobwa yitwa self-worth sawa muri ico gihugu ntagace wamenga abakobwa nyine ntagaciro bari mu Banyisirayeli bariko barajabuka bava mu buja bwa Misiri bagiye kugabangana nukuvuga Imana yarabwiye ati iki ni gisata cya runaka ani kwa runaka mugabo baca basanga se yapfuye atamunga sitse baca baja kubwira Musa ati none ko data takoze icyaha atacumiye ku Mana yishwe n'urupfu rwiwe ni gute twe tuzoja gushira kandi twavutse ku muntu w'umugabo yubaha Imana Imana Musa ngo agira aburica bishura ngo Musa acaja kubaza Imana ikimubwira ati Musa mbonye abakobwa bisobanukiwe ubutaka bwa se muzobaha bazogabangana
nukuvuga Imana yakihindura itegeko yakihindura itegeko nyene yari yarivugiye Yesu rero je nuko umva kubwisengesho cyangwa ubwiye ni ngombwa Imana izobishura ubwigisha jewe kubwiwanje ikintu Imana amaze kumenya ati iki kintu Imana ntigishigikiye nokireka ego wawikingiye nokireka cyane ngo iyo Uwiteka atari we yubatse abubaka inzu bubaka ubusa Zaburi 120 nuko rero witegereze rero urumva ko ni ibisubizo Theodosie karavuga muri ico gihe ucubona uca witegereza ukavuga uti none si umukobwa ko bimeze uku burya ntiyabuze n'akamenyetso n'agatoreka gatuma atamukunda ntiyabuze akamenyetso n'agatora oya kirahari aho hari impamvu agafuma kaba gato mugakumva urwamo ukabona umenga ugakera ariko kihanganira mugubwo kubika hari gira ari Imana ari mu mwe muri bo idashaka gutakaza ahubwo kwemera igatakaza urugo rwabo kandi ukiyumvire ngo bumaramaye imbere y'umwana w'umuntu kandi imbere y'Imana riteka gusa yinube ubugunge muri bo hanyuma kandi ikindi kwaruka bakwiye kumenya mu gufata ingingo ica gatandatu namubwira nuko urukundo ntirushiye kuri twa urukundo rubwirizwa kuzana umutekano muri wewe ushavuga ngo ikintu ndagikunda kiguhungabanije ndigikunda abahungu bo nk'uko babivuze birimbitse kuko umuhungu adakunda ntiyabiye muko umukobwa adakunda arabiye iyo ari mu rugo kuko n'abapasoni n'abakenyezi baragira ikintu bakenyereyeko kandi urugo rugakomeza ndetse bikazonahera muko umugabo aromoka umugabo agwara mu mutwe umugabo yinira na wenyene umugabo aricecekera kandi umugabo yicecekeye agwaza mu mutwe umugore wiwe none rero reka iki tugisozere kuri iki kibazo ciwe yabajije ngo mbega none ngo ndabimubwiye ngo nimubwiye ku telefone ngo cane uko twari twarasezeye imbere y'abakozi b'Imana ngo kandi mwabikurikirisha n'ibintu byinshi no mushigo ko mwana kadomeshi yaramaze kumushaka ubutunzi bwinshi numva ibyo by'amakado burya biranasanzwe ibyo nabyice kigenge byose ikiri muri we iyo abarazi ko nawe ari kado ikomeye ku Mana wowe nyine ubwiwe ubuzima bwiwe uwo muhungu ni kado ikomeye ku Mana n'uwo mukobwa ni kado ikomeye ku Mana ni ukuvuga rero ibyo numva atari byo yoshira imbere cyane ahubwo igikomeye yoshira imbere nico nyene niyo message ategerezwa akeneye kumenya atazi ikihishije inyuma yacu niyo shira imbere ibyo yamuhaye niki akwiye uburyo bwo kubiganiraho nawe ashobora kuvuga umukobwa iyo amaze kwinjiza mu rukundo agafatira ku myaka yiwe ku gihe ciwe akumva nyene ukuri kose yo kwakira mugabo nawe ugacutera umuhindagurikirako kandi ugasanga mbere ni wa mukobwa yari yibwe yari yakwihebeye yari yakwemeye akurengeye mugakwemeye kubera igihe ciwe cyo gushaka kurongorwa nawe ugaca umusuzuguro ukamuhemukira urumva ko ariko aramubwira neza nawe kane ngo ntiwihutishe kwirengagiza ibimenyetso wamubonye ko bwa mbere imbere kumukunda umva mubwiye ati ibyo bimenyetso bishasha bije ubwo rwango rwihuse kuza ntiwirengagize kurondera impamvu kuko kera warigeze kumukunda ico ni cyakindi bavuga ngo umuhungu yabyaranye n'umukobwa ni confirmation y'umukobwa mu gihe umukobwa atararongorwa cenga we ni confirmation y'umukobwa yemera kurongorana n'uwo muhungu sibyo kandi urumva ko ari ikintu cy'ubwenge rwose ngo mu gihe wumva utagikunda umukobwa wowe ukunda murondere muganire umwubahirize kandi wubahirize amarangamutima yiwe wigeze kumviriza ubwa mbere unitwararike neza imbere ya Mariya cyo kwa musanze n'umusiga ari mubi gusumba ubwiza wamusangana ni kwa kumurinda ibikomere gatanu musenge cyane musabe impanuro ababakurira nimba mubishoboye muganire n'umuntu kandi uwo muntu aganirize mwese hamwe munyuma aganirize umwe birangire mugarutse mwese hamwe washobora kuba umupasitori umugisha w'ijambo ry'Imana umuntu afise umuryango mwiza kandi ubona ko babakurira cyangwa musengere hamwe mufatanye amaboko ibi bizobafashe cyane gutunganya ibyo mutima wanyu ariko rero yasonzere yavuga ngo ikintu gikuru ni wirengagize ibyo wumva mu mutima wawe kwa kutitera iceke kudakwegera ko kudasufukerera bizana urupfu ariko kandi ntiwihutire gufata ingingo ikomeye
utaganiriye neza n'uwo wahoze ukunda umubwira uti ndagusabye ndashaka umutima mwiza mugabo nawe wumva wumfasha mwiki wowe kwa bwawe ubyumva gute nuva ni kwa kumuha amahirwe yo kwisanzura urumva ko ari impanuro yatanze n'ibyimbo byo bitanu yatanze kandi ni byiza amaye impanuro nziza aho yishingiye wanashaka ku byo twaganiriye nuko we yabiretse akabivuga mu majambo yego ariko imbere ko dusozera iki kibazo niye mpanuro uha abana b'abakobwa mu gihe bitegurira ubukwe nawe utarabwubaka urakijijwe ndemera amavuta ufise d'abord ikintu ca mbere uri umukobwa ukijijwe ukinjira mu rukundo inyifato kuko buriya igihe umukobwa yinjira mu rukundo igituma ngikubajije Theodose agaca avivura urumva abahungu bavivura iyo yakubonye ubwambure bikagabanuka ku mupurusanaje menshi cyane ibyo rukundo muko umukobwa nawe avivura mu kwijejara avuga ati n'abakozi Imana babitse nabyo barabitse kamere mugabo umukobwa yinjiye mu rukundo akagira Imana akagira amahirwe kurongo rukundo je ubwanje numva ari wari hageze ko senga kuko shitani bitanguye kubinambana Shetani kandi bivuga ko buri ntambwe imwe yose itera Shetani yamara imaso ntasinzira aguma hari n'abatubahuka ni ukuvuga rero umenye neza yuko utanguye urugamba yaba winjiye mu rukundo senga cyane gira umwana ati Imana ndakeneye ushigikira aha wari uzi ko umukobwa yasenga rimwe ku munsi asaba umugabo amaze kubona umubwira ko amukunda aho gutera yamarwa urukundo ko yarakwiye guca asenga gatatu abakwiye gusenga abakwiye guca yabwira ko kabiri gasigura ubuhamya nyamba yakesha abakwiye kumara ntibajura byakesha ibyo ndabihamya cyane yuko Satani ni munini cyane kumugisha munini nyene akaba muto kumugisha rusange rero Shetani hariyo impundo zimwe uza gusanga umenga ntinjiramo nk'impundo z'abantu bafatanye agatangura kuja mu busambanyi igituma mvuga ati Satani ntaguma guhagurukira ngo ucukume ubona ibigeragezo kubera ko wewe ababona ko agufise azoza kukumaramaza ukanyuma ni hahandi uzosanga watwaye inda padiri aca kugira ngo nturaganire ga n'ahari jeni dusanzwe ufise inda abakumaramaje kuko uwo munsi uprefera gucikira cyangwa kugira intumbero ni ukuvuga rero buri ntambwe yose uteye sirutuma urukundo Satani apfuhira cyane ingo gusumba n'ibindi bintu byose kandi umenye ko ubaragana ngo ubuzima bwose kandi ubuzima bwose uko biri kose twibuka ko inyuma y'ubuzima turakeneye ijuru turakeneye kuzorangiza neza kuko nyamba bavuze ngo ijuru ngo urugo ijuru rito n'urugo rwiza umva ko n'urugo rubikwa ari igihe ntuvuge ko ari igihe ntoyi kuko burya nta kintu kibabaje nko kuba mu bintu utanezererewe kandi twebwe tukiri inyuma tubibona inyuma kiretse uw'Imana yagendeye ikamuha amaso manini yo kubona bakavuga ati basinjewe ibintu ko nabitahuye kuri naga reka nanjye shire muri porogaramu ko basishire mutwe ko nanjye byoshikira nk'ubu njye ndavuga ati nyamba Imana izobimpaye urugo nimpaye urugo ko confirmation yuko nzobana na marayika nimpaye marayika erega Imana impaye umugabo nimpaye marayika ahubwo ninjiye mu rugamba n'ubundi nzotegereza kuguma ndondera Imana ega benshi ndimo zirasenyuka kuko baja kugira mariage bakubita ikirenge ngo sinzohapfa bakavivura bagatakaza iby'umwuka kandi urugo rwubakirwa mu ego ni ukuvuga rero burya hariho ibintu tutaramwira uburenganzira mugabo isi y'umwuka yamaze kubiduha bisigaje kwambara umubiri rero jewe abajene bagenzi banje numva ndabifurije amahirwe meza kwitegura musenga ubu kandi musenge n'inyuma yo gusenga bimeze neza usenge bitameze neza usenge kuko sindababesha buriya biroroshe ko urugo waragije Imana biroroshe ko ukabona ikintu kitariko kigenda neza uragenda ukaburanya n'Imana ukabwira ati none si we wampaye umugabo si we wampaye iki si we byagenze uku nuko rero je ndangije ndabifuriza amahirwe
tugwe neza mu nkondo tureke kujana n'ibishobisho tureke kujana n'imyaka n'iki kuko imana nyamba yaravuze nyamba warasenze imana ikakubwira ngo ni muri byose nimusabe ibyo mushaka byose murabironka imana ntibesha kandi ikibazo si ku mana guteba si ku mana guteba kenshi hari igihe bituvako twebwe nyene ego hari igihe bituvako ugasenga ubangikanije kubera ko sinshaka kuvuga uno munsi ndakijijwe sinshaka kuvuga ati mana ndasenze n'ukuri jewe uko bigenda kose n'umurugo urumva mukaje usanga hari ikintu wewe wirengagiza co muri Bibiliya ikintu wigishwa cane basi nk'akarorero none jewe mu gihe je nubahiriza ikintu co gutanga ikigira cumi imana deja hariho ibintu ifise nk'itegeko kandi rigira neza uretse ko gutanga ikigira cumi nasanze ni wewe uba wigiriye neza Nga benshi bazi ngo babagire neza aho bagihaye rero hariho ubutumwa numvise ngo umuntu yagiye kubwira umupasiteri ntiyari wo mu Burundi agenda kumubwira pasiteri nje usengere usabire umugisha mu buryo nk'umuntu ndibaza atari mpamvu yaramutahuje woca umenga yamubwiye nabi yabaje kumubaza uzanye iki ngo nta na kimwe ngo ndoba ndiko ndakubesha burya ntiyamubwiye nabi ufise iki ndoba ndiko ndakubesha yamubwiye itegeko Bibiliya ivuga ngo mpamagarira Zaburi umamagarira babandi twagiranye isezerano igihe banshikanira ntabona ibintu bigaragara watura kumugisha umusabira imbabazi gusa ikintu jeje umaze kubona ku mukozi w'Imana ataco mfise urumva ni imbabazi ugiye gusaba imbabazi kandi ugusengera urwaye aho umwesa ubwabo burya ico biba nico wibura kandi ukacibura kigwiriye ni ukuvuga nubibira mu bugunge uzogungwa bibwiriye ntabona biba ibigori ngo yimvura ibiharage no ntabona biba ibigori ngo yimvura ibiharage ni ukuvuga rero nyamba nzi ko hari ikintu je nkeneye ku Mana hakaba hariho amategeko kabisa jewe mbona ko ndengako urumva gituma mvuga ati ni twebwe twiteze ni ukuri hariho ibintu Imana iguhezagira tiktak hariho n'abantu ngira Imana yumva ava kumva abandi kuko urazoraba kenshi jewe iyo hari ikintu murasengera ikintu ugasanga kandi Imana irakimpaye mu ndoto ugasanga hari ikintu basi kirabayemo patience nyambe Imana iguhaye ikintu nyene kiriko kirubakwa mu ndoto zawe uravuga ati kumbure ca kintu nasengera kiriko Imana kirakinyubakira ukundi kuntu hari ukuntu iri kirakucubaka kandi guteza iyo utebeje n'Imana biguha amahoro guteba iyo utebejwe n'Imana biguha amahoro kuko ushaka uburinzi rero jewe abakobwa numva ntwave ukangwa n'ibintu binaka ukangwa ngo nabanaka ngo bimeze uku nabanaka ngo bimeze uku banyuze iby'iwabo by'uno munsi kandi n'uzi uburyo baciyemo nyamba baciye ku mupfumu wewe bwira Imana ubibwira ati Imana hariho abantu baciye ku mupfumu baje kugusaba urugo ariko jewe naciye iwawe kandi utampa ngume imbere yawe umpezagira utampezagira ngume imbere yawe burya ikintu utazoba wubahiriza Imana izokikubwira mu mutima hari ikintu rero uzawumva kikubujije amahoro uramaze kubona nk'ubunye ugiye gusenga ugasanga dufate hari ikintu kitari ciza petetse cakubaye ko wakoze burya urabura n'ijambo ubwira Imana biranka ugaceceka biranka nuko uvuga ikintu na kimwe ugasanga wabuze inyuze rero tugire isuku ry'imitima yacu tugire isuku ry'ubuzima bwacu nta muntu n'umwe Imana iyo utayimara amanje no kwiragutera iteka irakugirira neza iragutera iteka ni ukuvuga hariho nk'ubu la fois passée twumvise intuze umuntu bavuze yuko yapfakaye amaze isomeri ugira ntiyari yaryohewe wakubwira mariage n'abandi bakobwa bose none uyu munsi wewe wateze kuronka umugabo n'urya mukobwa yarose umugabo bamaranye indwi zitatu nindaryohewe wewe niwe utaramuronka urya harimo n'iceye umunsi urya afise uruvugo mu ndwi zingahe ziheze yavuga ati Imana irakoze irampaye urugo ngiye kwejoyinga mu rugo rwanje ngiye kubyara mpeke ngiye kugira iki ariko ubu munsi afise avuga mu mutwe ati nubwo umugabo yoba yansigiye ahubwo numva afise stress gusumba rero iby'iwawe Imana iyo iriko iragutevya nukuri ibiri kigutegurira nziza gusumba wowe usuzuma gusa ko atari wowe utebeje ukaba uzi yuko wasabye Imana ntusaba abami babiri
ukabuti ko wasabye Imana nturonke umuhungu akubwira ati burya jewe tutaryamanye nta kintu na kimwe twotegurana. Oya Imana warayisabye wowe umirako uvuga ati uko vyogenda kose izomva umwana wayo kandi nta mwana w'Imana yoza gusaba ngo muryango ufukamye mwonawe ufukamye ubwira Imana igororwa hano n'uti umuhungu afukamye avuga ati Mana ndakeneye muri aba bakobwa mbona bakata amazero adahera, ndakeneye unyereke umuntu atekanye, ndakeneye umuntu afise ubwiza bw'iwawe. Ni ukuvuga rero ingo zubakwa munsi y'umwuka, ubaka urugo ubyare munsi y'umwuka, uvuga ati jewe Mana urugo rwanjye ndazi rurahari, abana banje ndazi barahari. Urumva nta gihe na kimwe ntukigeranye na naka, Imana ntiyakuremanye na naka, wowe uri umunyakumisha gusumba naka byihuse. Hari igihe Imana yabonye ati urya ndamwimye umugabo kare yo kwiyahura yoja kuri woza yo kibiki igakirira kuri uwo nyene. Rero Imana ikwishimira, Imana ikugire neza. Amina. Imana rero iyi 2026 ni TikTok no kwishura gusaba kacurongo. Ndakwifuje ayo mahirwe ntakakureka. Be you and be careful. Amina. Urakoze cyane Theodosie muvukanyi mwiza officiel ya studio restaurant Komera Kristo ni muzima. Imana ikwishimire kumwe n'abandi bose bariko baradukurikirana, ndetse ndanagusabe kuko umwanya umaze kuba munini, nzi ko tujya kujya mu bindi, ariko reka ndagusabe nejo uzotubera umutumire. Ngura dufitiye ideni ryade nuko no musi nagufitiye wona dufatiye ideni ryade sawa. None rero bwirwa ko udusengere twipfuriza umugisha w'Imana kandi Imana ibikore utubeko mu izina rya Yesu Kristo. Uhoraho magira neza, Imana yo kwizigirwa, Imana yo kwizera, turagushimira ubuntu bwawe Mana, wakoze watuzigamye Mana, waduhaye kuganira Mana ku ijambo ryawe gutanga ubugingo. Erega Mwabi ni wewe uduha ijambo tuvuga. Databuja Mana uhoraho turagushimiye Mwabi kubwadeba twaganiriye ko nyagora ku ngoma, ndakwinginze bajye bana bawe Mwabi ubatahuze kuko nyambari wewe Mwabi washatse kuganiriza ujya musore, ndakwinginze ngo umwishure ngo umuhe confirmation ivuye mu ijuru nyagora ku ngoma, kuko urugo Mwabi ngo ni programa yawe, ni projet yawe gutanga ubugingo. Turakwinginze kuva mu ntango gushika muri byose nyagora ku ngoma, ibyo batakubwiye nyagora ku ngoma turakwinginze Mwabi ngo nyene ubibereke gutanga ubugingo Mwabi, wishura mu nzira nyinshi nyagora ku ngoma, ubarinde ibikomere boterana hagati yabo, ariko baho amahoro avuye kuri wowe nyagora ku ngoma. Dusengeye n'abantu bose Mwabi badukurikiranye n'abazodukurikirana Mwabi n'igihe cose n'inyuma y'imyaka ingahe Mwabi, turazi kufise urungano rugenda ruvuka nyagora ku ngoma. Turasenze ngo buri umwe wese Mwabi azokurikirana iyi deba twavuganye nyagora ku ngoma, turakwinginze uzogira ikimazo imugira mu izina rya Yesu. Turasengera rero kw'ijoro ngo ribe ryiza, ubuntu bwawe dutwikire mutanga bugingo, utubwire neza Mwabi, uduhe kurota zahurira kantike, ubuntu bwawe Mwabi utubere inkinzo nyagora ku ngoma, twambike ubwiza bwawe, utambike amababa yawe nyagora ku ngoma, icubahiro cose kigaruke kuri wewe ubu n'ibihe bitazoshira. Amina. Mana iguhe umugisha, ikwishimire, ikunezereze kandi twese duhana umugisha. Amina. Urakoze rwose. Urakoze nabo twari kumwe muri iki kiganiro, ndazi ko bijya kwigisha abahungu n'abakobwa ndetse n'ababyeyi, kuko twese uku kuri twari dukeneye kukumenya heza kigo.